twarabonye kumwe ko hariho amakosa yakozwe ajanye n'ibi by'ubucakubiri n'imigenzo y'ikirundi atteinte aux bonnes mœurs. Twarabibonye cyane ku maradiyo Iteka FM, Kazoza FM, BTV, Roy TV. Ivyo rero bikaza bica kubiri n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Harabaho inkuru, twarabonye inkuru zihengamye, twarabonye inkuru zibesha, twarabonye inkuru zitagira bataravye neza iyo zazananye. Izo twarabiravye cane kuri RFI, twarabiravye cane kuri iwacu. Twarashoboye kubona n'ayandi makosa ajanye no gutyoza agahamagarira urwanko mu vya politike. Ivyo vyarabonekanye kuri Indundi Culture, harabonekanye imvugo zicafuza abantu. Ivyo vyarabonekanye kuri radio CNC FM, Indundi FM na Bonesha FM. Twarabonye amakosa ajanye n'imvugo zicafuza abantu, imvugo ndenzarugero zirimwo ibinyoma. Izo zabonekanye kuri Kabaza Web TV. Imvugo zirimwo ibitutsi zivanga mu buzima bw'abantu zarabonekanye ku rubuga rwa Facebook kuri radio Izere FM. Amakuru ahengamye adateguwe neza yarabonekanye kuri Net Press. Harabayeho gushikiriza ibintu uko bitari, kugereranya abantu n'ibikoko, gukoresha imvugo zigisha urwanko. Ivyo vyarabonekanye kuri Bimenye Burundi Communication Center, BBCC. Hariho amakuru arimwe ibinyoma n'amakuru ahengamye. Ivyo vyarabonekanye ku rubuga rwa Twitter rw'ikiriho. Amakuru ahengamye arimwo imvugo icafuza abantu, kuvuga nabi abo musangiye umwuga, gutanga amakuru atahuriye n'ijambo ry'umutwe. Ivyo vyarabonekanye ku rubuga ngurukana bumenyi bumenyi rwa iwacu. Hariho amajambo yo gukengera abantu ahengamye, arimwo ibitutsi bicafuza agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'igihugu. Ivyo vyarabonekanye kuri Yaga Burundi. Aho nyuma y'amakosa yakoretse, twarashoboye kuganira n'abari muri iyi nama. Turabona ko burya itegeko rigenga CNC risaba yuko ibinyamakuru vyandika biza birazana ikopi muri CNC. Hariho rero ivyo umenga ntibikibaho. Ivyo navyo bikaba ari Burundi Pride, Burundi.org, burundinet.org, inama nkenguzamateka, journal ikiyago c'inama nshingamateka, le dernier dépôt administratif du journal Jimbere, journal Jimbere, Eco Sanctuaire, Iboneza News, magazine Tubirate, Inkiko magazine. Izo rero duhejeje gusoma. Inama nkuru y'igihugu yabonye yuko twobibutsa ko tutanze ikiringo gitoyi kugira ngo bashobore kuba bashoboye gusubira kuja ku kivi. Mu nama ikurikira tuzoheza dusubire tubihweze
dusanze batashoboye kubahiriza ivyo basaba dufate izindi ngingo.